Sedicom, ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Ndabaramutse bakunzi ba Diocese nkuru ya Bujumbura, ndabahe n'ikaze muri ano makuru yaranze indwi yo kuva ku genekerezo rya mbere gushika ku genekerezo ry'indwi ruheshi. Amakuru mutegurirwa n'ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru, mukakurikirana kuri web radio ku muhora wa Diocese kuri web3 akaburungu Archidiocese de Bujumbura akaburungu BI. Ingingo nkuru ziyagize ibiringo bidufasha gusubira kuzirikana, gusubira kwibuka agaciro k'iryo jambo ry'Imana. Patiri Maurice Simon Pierre ashinzwe igisata ca Diocese muri Bujumbura cerekeye ubutumwa bwa Bibiliya, aratubwira ivyerekeye ukwezi kwa ruheshi kwahariwe Bibiliya Nyeranda. Muri ano makuru turabandanya tubabwira ibdangwa ry'isakramento ryo gukomezwa muri mutima mweranda muri Diocese nkuru ya Bujumbura. Amakuru y'amayubire tubabwira iyugururwa ry'umwaka wa yubire y'imyaka 25 y'ishuri ryitiriwe umuryango mweranda hamwe n'ishuri shingiro rya gatatu ryo mu Kinama. Amakuru tubafitiye saya gusa, ayandi ni mukanya. Audrey de Kaze ndi kumwe na Alice Nirambe, nitwe tugira tuyabashikirize. Ndasubiye kubaha ikaze. Umunsi wa gatatu igenekerezo rya 10 ruheshi, abepiskopi katolika b'i Burundi barashikirije ubutumwa bwo kugaragaza umubabaro watewe n'urupfu giturumbuka rwanye n'icubahiro Petero Nkurunziza, umukuru w'igihugu c'u Burundi. Muri ubwo butumwa abepiskopi katolika b'i Burundi barahoza umuryango wanye n'icubahiro Petero Nkurunziza na leta yararongoye, barakengurukira umuhisi ku vyiza yatungishije Uburundi, kongera bakiyemeza kumusabira ku Mana. Basavye abarundi kubandanya bahesha icubahiro izina n'igihagararo vyiwe. Twumvirize nyene icubahiro Musenyeri Yoakimu Nahondereye, umukuru w'inama y'abepiskopi katolika b'i Burundi. Kw'izina ry'inama y'abepiskopi katolika b'i Burundi no kw'izina ryanje nyene nk'uyirongoye, ndi n'iteka ryo guserura ko twebwe abagize iyo nama kumwe mbere n'umuryango wose wa Eklezia Katolika ishashe mu gihugu cacu dusangiye umubabaro n'abarundi be n'inshuti z'Uburundi zose kubera urupfu giturumbuka rwanye n'icubahiro Petero Nkurunziza, umukuru w'igihugu cacu. Turahojeje abo bose, mugabo duhereye ku muryango wiwe no kuri leta yararongoye. Turazi ko atawundi ashoboye kubahoza nk'uko bikwiye atari umukama Imana. Nico gituma tuyambaza ngo kubw'impuhwe ziyiranga ibirangura atanumwe ayibereye intambamyi. Turakengurukiye umuhisi ku vyiza yatungishije Uburundi mu burongozi bwiwe, twongera twiyemeza kumusabira ku Mana ngo ibimuhera impera mu kumwinjiza mu buhirwe bw'ubwami bwayo. Turasabye abarundi bene wacu ngo twese hamwe tubandanye guhesha icubahiro izina n'igihagararo vyiwe mu kugumya iraga dusigiye ryo gushira Imana imbere muri vyose no kuremesha ubumwe n'amahoro. Ese Imana mushobora vyose yo muronse uburuhukiro budahera bwuzuye amahoro n'ubuhirwe, abarundi natwe akatuzigamira mw'iteka n'itekane muri iki gihe c'umubabaro utewe n'urupfu rwiwe, eka no mu bihe vyose bizokurikira. Mu gisata c'ukwemera, umwepiskopi wa Diocese nkuru ya Bujumbura nyene icubahiro Musenyeri Gervase Banshimiye ubusa kwa gatandatu igenekerezo rya gatandatu ruheshi, aho yariko aratanga isakramento ryo gukomezwa muri mutima mweranda ku bakristo bashika 1012 bo muri paruwasi yitiriwe Aloise yo mw'Ijenda. Yabamenyesheje ko ingabirano za mutima mweranda ziranguka iyo umukristo akomejwe. Idonido na Victor niyo nkuru. Bikaba byari birongowe n'umwungere mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura nyine icubahiro Musenyeri mukuru Gervase Banshimiye ubusa. Mu nzigo y'ijambo ry'Imana, umwungere mukuru yashimikiye ku kwerekana icyo gukomeza mu mutima mweranda bisigura. Utararonka mutima mweranda ntaba araronka ubukomezi kugira ngo ingabirano za mutima mweranda
kugira ziri muri we zishobore kurangura ico zagenewe. Yagarutse ku bintu bibiri byoranga abo baje gukomezwa muri mutima mweranda, kwama iminsi yose bagendera iryo banga, bakongera kandi bakamenya ko mutima mweranda aje muri twebwe akatwuzura turonka ingabirano zitandukanye. Mu kurangiza inkuka y'imisa, umwungere mukuru yatekereye impanuro abo bari bahejeje gutegwa iryo teka. Turahejeje gukomezwa muri mutima mweranda ibanga naryo icyo umuntu yamasaba nuko yorigumya. None rero ugomba kugumya iryo banga yo kureka kuraba ingene muza muraja hamwe n'abandi kugira ngo mufashanye ibanga. Uburyo bwo kuja hamwe n'abandi ni bwinshi. Vuga kuri mwebwe usanzwe mu Rwanda, baba bari mu mashure cyangwa batari mu mashure, hari uburyo bwiza butegekanijwe kandi atatugondo na mpuzamashuri n'ibwa buryo bwo kujya mu mihari y'ubuzima bw'Ekleziya cyangwa mu migwi y'ubuzima bw'Ekleziya. Umuhari mwiza urareka ukakurera wewe uri uwo muhari. Kandi hari mwiza niwaba n'utuha karyo kuko ingabirano waronse uzishyira hamwe n'abandi maze zigashobora gufasha umuryango wose. Kwegereye umwe mu batewe iryo teka aratubwira akanyamuneza afise. Ndaryohewe cyane kuri uwo munsi uri hejuru yuko twaronse mutima mweranda, uyu munsi twari turindiranye igishika, none Imana iduhaye kuwushikako. Twegereye kandi patiri mukuru wa Paruwasi Jenda, Patiri Gilbert Ndayishimiye, aragaragaza akanyamuneza afise kuri uyu munsi. Ndi n'akanyamuneza ntangere kubona uyu munsi uri hejuru muri Paruwasi yitiriwe Aloyize Mweranda, tungutse abatumwa 1012 bagiye kuba izabona vya Yezu Kristu. Paruwasi yibarutse nini twobora kugira akanyamuneza. Hama twatewe iteka n'umwungere mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura, aho yahaye ugo gwaruka impanuro yuko izo ngabirano baronse za mutima mweranda zizoheza zigafasha n'abandi kugira ngo babe akarero aho baba naho bagendera. Paruwasi ikaba yaranzwe n'akanyamuneza kenshi. Victor Niyonkuru ku bwa Sedicom, Paruwasi Jenda. Muri paruwasi yitiriwe Augustino Mweranda mu Buyenzi naho iryo sakramento ryaratanzwe n'intumwa y'umwepiskopi Patiri Fopi Felix. Alexis Niyonkuru aratubwira uko vyagenze. Mu nyigisho yatanzwe n'intumwa y'umwepiskopi akaba yashimikiye ku rukundo rw'Imana yakunze abantu gushika naho yatanze umwana wayo kugira ngo abantu bashobore kwitwa abana b'Imana. Acagira ko abarira abaronka ikonfirmasiyo ko batoba abakristu b'indorerezi kuko babaye abana b'Ekleziya muryango, hari abana bo mu nzu kandi bafise ico bafasha mu muryango. Inyuma y'iyo nyigisho abakomejwe uko bari 158 hamwe n'abavyeyi babo b'imitima bakaba barashikaniye amashikanwa atandukanye. Inyuma y'inkuka y'imisa Patiri Felix Fupi akaba yaratubwiye ico uwabatijwe wese ahamagariwe gukora mu muryango w'Ekleziya. Tumutege abiri. Ico rero umuntu aronse umutima mweranda ahamagarirwa ni nka kimwe nyene caranga abatumwa, nuko acaja kuvugira Yezu, nuko mushingire ntahe mu nyifato yiwe, mu migenzo yiwe, mu mvugo yiwe, mu bikorwa vyiwe byose, akamenya yuko arongowe na mutima mweranda akora ikintu gitunganye kibereye, cubaka abandi, cubaka umuryango w'abantu, ariko cyane cyane akamenya ko afite n'ubutumwa bwo kugira icyo aterereye ngo yubake umuryango w'Ekleziya. Alexis Niyonkuru, Paruwasi Saint Augustin ku bwa Sedicom. Mu bwibutsamana bw'igipolisi muri paruwasi umwamikazi w'amahoro, iryo sakramento ryaratanzwe ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 6 Ruheshi muri paruwasi yitiriwe Stefano Mweranda, naho ryatanzwe ku munsi w'Imana igenekerezo ry'indwi Ruheshi nk'uko Sylvain Ndayikengurukiye abitubwiye. Kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 6 muri paruwasi umwamikazi w'amahoro Regina Pacis haratanzwe isakramento ryo gukomezwa muri mutima mweranda. Mu nkuka ya misa yatanguye gihe cy'isaha 4 yaherejwe n'umwibutsamana mukuru mu gipolisi cy'u Burundi Patiri Jean Berekimasi Ndayitwaye ko ari kumwe n'icegera ciwe Patiri Pascal Barampiye. Mu nyigisho umwibutsamana mukuru w'igipolisi cy'u Burundi yaribukije abakristu bakomejwe ko isakramento ryo gukomezwa muri mutima mweranda ari
isakramentu rigira kane mu masakramentu kuntu batangura kuyaronka. Tumwumvirize. Twese twaje umutima mwiranda noneho ikonfirmasiyo isakramentu ry'utuza bw'abakirisitu bw'abakirisitu yonyene ikwiye hakeneye ko turonka konfirmasiyo kugira ngo uheze by'ukuri nawe mirakowe k'abagabo weze bacushinga intare umukama ijambo rirahambaye cyane rero ni ukuvuga kwigisha suko bokirimuzi atari muto kandi agize gute cyane cyane bashaka iyo nyifato wogira mbega wa mwana uri mu bana uri kw'ishure uri muhira uri hariya bomenya gute uri kwigisha bomenya gute yuko wewe warose umutima mwiranda bakaruka abantu ndetse ugakomeze kujya ari kubera ndokora umwana agakubagana kora umwana akurikira kora umwana aronka akomeza mu ishuri kora umwana afasha abavyeyi kora umwana w'indero ikubera nuko yabatirijwe nuko yakomejwe nuko agenzwa na mutima mwiranda. Inyuma zaho naregereye Kenini Ishimwe n'umukristo umwe mu bahawe isakramentu ryo gukomezwa muri mutima mweranda. Aratubwira ingene yumva umunezero kubw'iryo sakramentu yaronse. Nawe nitumwumvirize. Je nimva neza kweri nkabanezerewe kuba nahawe iyi sakramentu geranda. Nkaba ndi kumwe n'abavukanyi bacu twisangiye umunsi mukuru. Bukeye bwaho ku munsi w'Imana naho haratanzwe iryo sakramentu nyene ryo gukomezwa muri mutima mweranda muri paruwase yitiriwe umweranda Stefano iri mu Kanyosha muri Deuxième Gemire muri paruwase Saint Etienne. Nitwumvirize naho ingene umukristo yahawe iryo sakramentu nawe yakiriye ivyo vyiza mutima mweranda yamuzaniye. Gitonzi are Milena. Niyumva neza gose ndanezerewe nakomejwe kabagiye gufasha abandi no kwabe muri ijambo ry'Imana nkuko bicamwana bw'amagana. Mu bwibutsamana bw'igipolisi cy'u Burundi ndayikengurukiye Siridi ku bwa Sedicom. Tukiri mu makuru y'itangwa ry'isakramentu ryo gukomezwa muri mutima mweranda muri diocese nkuru ya Bujumbura muri paroisse Mukiza mweranda naho ryatanzwe igenekerezo rya 6 ruheshi kakaba kabaye n'akaryo ko kurungika mu butumwa abasangije batowe ngo bafashanye n'abasaserdoti mu nkuka y'imisa y'igihe cy'isaha 4 zo mu gatondo. Idonido na Marie Chantal Nzeyimana. Mu nkuka y'imisa yaherejwe n'umwungere Evariste Ngoyagoye ari kumwe n'abasaserdoti barangurira ubutumwa muri iyo paroisse haratanzwe isakramentu ryo gukomezwa muri mutima mweranda kugwaruka hamwe n'abakuze 303. Musenyeri yaribukije ubwo gwaruka ko Yezu yasize abwiye abatumwa biwe ko azobarungikira umuhanuzi azobamenyesha vyose. Uwo nawe ni mutima mweranda. Aranababwira n'ingeso nziza ziva kuri mutima mweranda. Nitumwumvirize. Kuko Yesu Kristo yaratubwiye ati sinzobasiga muri imfuvyi nzoheza ngaruke kandi atwemerera mutima mweranda mutima w'ukuri. Abenshi muracari bato ariko naho muri bato muriko muramenya ijambo ry'Imana. None rero turaza gusoma hamwe nabereke ijambo musigarana ariko neyide twumvise muri ibi bisomwa badushikirije uhanure wihanize uremeshe byo byose bigire mu kwitoza. Nuko rero iryo jambo ryango mwaryumvise muraheza murizirikane. Uyu munsi rero icanzanye no kugira ngo tubasabire hamwe n'aba bavyeyi hamwe n'inshuti n'abagenzi tubasabire mwakire mutima mweranda. Uwo mutima mweranda ni wadufasha gusenga neza, ni wadufasha kugira umutima w'urukundo, ni wadufasha kugendera ukuri, ni wadufasha kuba intungane, ni watuzanira amahoro. Muri iyo nkuka y'imisa nyene hararungitswe mu butumwa abatowe 9 ngo bafashe mu butumwa bwo gusangiza. Bakaba babanje gusubiramwo igisabisho c'ukwemera hanyuma umwungere mukuru acabaha isiboriyo nyeranda bazotwaramwo umubiri w'umukama ikimenyetso c'ukarisiya. Marisha Nzeyimana paruwasi Mukiza mweranda ku bwa Sedicom. Tukiri mu gisata cyo kwemera abakristo bo muri paruwasi yitiriwe umweranda Gido Maria Comfort yo mu Kamenge barifatikanije na Ecclesia yose mu guhimbaza umunsi mukuru w'ubutatu bweranda hari ku munsi w'Imana genekerezo bw'indwi ruheshi. Inkuka y'imisa ya 4 yo kuri iyo paruwase yaherejwe na Musenyeri Jean Louis Nahimana akaba yasavye abakristo kuguma mu bumwe nkuko data na mwana na mutima mweranda bagize umupersona umwe. Tege yompi Musenyeri Jean Louis Nahimana. Ni muri ubwo butandukane bwacu Imana yashatse kubakirako amahoro, kubakirako ubumwe, kubakirako ubuzima. Muca mwubako rero abo bose banyaga ubuzima abandi babahorana uko badasa, babahorana uko badasangiye ivyiyumviro sanga Imana n'abashitani. Ubwo bumwe rero ni ubumwe bw'itunga
twuzuzanya. Iyo Mana yaturemye ikaduha ingabirano nyinshi zidasa, irashaka ko abantu tuba bamagiriranire, ko twuzuzanya, ko dushira hamwe ubwo budasa bwacu, maze twerekane iryo tunga Imana ashatse kugabira igihugu cacu. Ayo maci tukayakesha Odasi Nkengurutse wo muri paruwase ya Kamenge. Ukwezi kwa Ruheshi ni ukwezi kwahariwe Bibiliya Nyeranda muri Eklezia y'u Burundi. Uno mwaka wa 2020 uko kwezi kukaba gufise icivugo kivuga kiti erega ni umutima wacu wari wuzuye urukundo, aho twafatanya akayira adusigurira ivyanditse. Ni ijambo dusanga mu nkuru nziza Yesu Kristo yanditswe na Luka Mweranda ikigabane ca 24 akarongo ka 32. Patiri Simon Pierre Maurice Ciza ashinzwe igisata ca diocese nkuru ya Bujumbura cerekeye ubutumwa bwa Bibiliya, aratubwira icatumye abepiskopi b'i Burundi bashinga uko kwezi, akatumirira abakristu gutegera akamaro k'ijambo ry'Imana. Tumutege yompi. Eklezia mu Burundi ndetse no kw'isi yose bashinga ibiringo bihambaye, ibiringo bidufasha gusubira kuzirikana, gusubira kwibuka agaciro k'iryo jambo ry'Imana, agaciro k'ico gitabu ceranda canditswemwo iryo jambo ry'Imana, kuko atari ijambo ry'abantu, ari ijambo Imana yagira abantu bayo. None rero naco gituma ukwezi kwa Ruheshi kumwaka utashe muri Eklezia y'u Burundi abepiskopi bacu bashimye ko ukwezi kwagenewe ubutumwa bwa Bibiliya Nyeranda. Ni gihe nyabuna co guhimiriza, nako uko guhimiriza kukaba gufise intumbero no kugira ngo abakristo twibukanye yuko ugusenganya gusenga tubihimirizwa n'iryo jambo ry'Imana. Nakaryo kandi ko kwibukanya yuko iryo jambo ry'Imana rukeneye kuritunga. Kugira ngo turitunge rero nuko riba ryanditswe, rimaze kwandikwa naho rigaheza rikagwizwa. Ni n'ukwezi kandi aho duterera uburyo bw'amafaranga duhereza igisata gishinzwe ubwo butumwa bwa Bibiliya, haba ku rwego rwa diocese, haba ku rwego rw'iryo shirahamwe rya Bibiliya mu Burundi, kugira ngo ico gikorwa rero kiranguke neza. None rero twamadusaba mu mpera z'uku kwezi kwa Ruheshi ku munsi w'Imana wa nyuma cyane ku isabato ya nyuma nkuko abaprotestanti babivuga, twamadusaba ukaba karyo rero ko kwegeranya iyo mfashanyo, iyo ntererano ishikirizwa ubwo butumwa bwa Bibiliya mu Burundi. Naco gituma rero twosaba yuko kotegera umwe wese cyane cyane abakristo bakuze, no kuvuga bamaze gukomezwa muri mutima mweranda, kwiremezo ry'ubuzima bwacu ari iryo jambo ry'Imana. Twotegera yuko ari iryo mfungurwa y'ubuzima bwacu, kandi tumaze kurisoma, kurisenga, kurizirikana, kuriririmba, bigaheza rigahindura ubuzima bwacu. None rero nosaba umwe wese mu batwumva n'abazokumva aka karyo ko guhimiriza iki gikorwa cyo gushigikira ubutumwa bwa Bibiliya Nyeranda, bumve ko ari igikorwa c'umwe wese atawo basinda bibazo. Kubona uko kwezi gushitse ibitabo vya Bibiliya Nyeranda bitakiboneka mu Burundi kubera ikiza c'ingwara ya COVID-19 cateye isi yose, Patiri Ciza arahumuriza abakristu bifuza gutunga iryo jambo ry'Imana kurindira bihanganye ico kiza ko gicureha. Dusubire tumutega abiri. Muri Eklezia y'u Burundi hariho komande bagize y'ibindi bitabo bishasha kugira ngo abakristu bashobore kubishikira abavyifuza, ariko iki kiza cateye catumye imigenderanire nayo nyene isa niyihagaze, nico gikorwa nyene caguye mu mporera ico kiza. Numva no bahumuriza, ariko rero nkakenguruka uyo mutima wo kurihurumbira, kurigura, kuritunga. Ariko rero nawe hariho hakira amastoke nk'abashobora gutegera ururimi rw'igifaransa, barashobora gusanga ibitabo ryashirahamwe rya Bibiliya mu Burundi rikorera ngaho i Bujumbura, baracafise bimwe. Umugabo abashaka Bibiliya y'ikirundi ndazi ko ari bo benshi, babe baragira iyo nyota. Ndizeye yuko vuba kikiza kigabanutse gicureshe, iyo nyota zoheza igahera. Dutandukire
dutandukire amakuru ajanye na liturujia. Muri paruwase Magara haratanzwe inyigisho ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya gatandatu ruheshi mu ntumbero yo kumenya umuziki n'indirimbo za liturujia. Izo nyigisho zatanzwe na Patiri Jean Baptiste Nijimbere asanzwe ari mu gisata c'ubutumwa bw'inyigisho nkomeza kwemera muri diocese nkuru ya Bujumbura. Idonido na Jacqueline Habonimana. Inyigisho zatangwa igihe cy'isaha 3 zo mu gitondo zikaba zari zishimikiye kumenya umuziki n'indirimbo bigenewe liturujia. Patiri Jean Baptiste Nijimbere yasiguye cyari c'umuziki ko ari ingene ijwibe n'agacerere bigenda birahanirana uko umwanya ugenda. Yongera avuga ko umuziki ufise ibirungo bitatu: umudiho, ingene ijwi riduga ryongera rimanuka, naho bafatira ijwi. Inyuma yaho twaramubajije intumbero nyamukuru yatumye biyumvira huza muri paruwase Magara. Tumwumvirize. Tukaba twatuje kugira ngo bigishe kubijanye n'umuziki be n'indirimbo bikoreshwa muri liturujia. Muri bake ico twagomba kubafasha no kugira ngo bashobore gutandukanya indirimbo cyangwa umuziki yo hanze n'ishobora gukoreshwa muri liturujia, kandi gahe zigafasha abakristo kugira ngo bakirutse imitima bashobore gusenga by'ukuri bashaka kumwana n'Imana nkuko kwemera duhimbaza bisaba. Kindi kwari kugira ngo abaririmbira Imana, bacurangira Imana bamenye karanga kabo, bamenye kandi cyo bahamagariwe kumva n'ikibanza cyabo muri Eklezia n'ubutumwa bajejwe. Kubamenyesha ko izo nyigisho zitabwe n'abagize komite z'amakorale yo muri paruwase yose ya Magara n'abaririmbisha n'abacuraranzi. Jacqueline Habonimana ku bwa Sedikome, paruwase Magara. Abasaserdoti bahurikiye mu ishirahamwe ry'imvukira za diocese nkuru ya Bujumbura barahuriye mu nama muri paruwase ya Rusera ku munsi wa mbere igenekerezo ry'umunani ruheshi. Patiri Dieudonne Niyibizi arongoye ishirahamwe ry'abasaserdoti b'imvukira za diocese nkuru ya Bujumbura aratubwira intumbero y'iyo nama. Ari kuri mikro ya Ernest Ndayikeza wo muri paruwase ya Rusera. Abasaserdoti b'imvukira za diocese nkuru ya Bujumbura bahurikiye mu ishirahamwe ryabo isi bama bagira inama gatatu ku mwaka. Izo nama bazigira mu paruwase atandukanye ya diocese nkuru ya Bujumbura. Uyu munsi rero tukaba twaramutse duhurira ngaha mu rya Rusera. Intumbero y'inama ubwa mbere no kugendera kuramutsa abasaserdoti bene wacu baba muri no paruwase, kuko iyi paruwase iri kure, iri ahantu hadashika, kandi hari abasaserdoti benshi abatahabaye batanayizi. Ico gituma rero twifuje kuhahurira kugira ngo bose bahabone, tuhirigwane na bene wacu, tubone bene wacu aho babaye. Harimo rero n'uwo mutima w'urukundo, umutima w'ubuvukanye hagati yacu dutuma tugenda kuraba bene wacu yo bari kahabona, kuko natwe dushobora kuzohaba. Bwa kabiri no kuyaga. Abasaserdoti barahwana rero ku mwaka gatatu bakayaga ibijanye n'ubuzima bwabo, bakayaga ibijanye n'ubutumwa bakora, bakayaga ibijanye na kazoza kabo. Uyu munsi rero twari turamutse tuyaga ibijanye n'ubuzima bw'umusaserdoti wa diocese nkuru ya Bujumbura mu myaka 10 iri imbere, dufashijwe n'abasaserdoti babahinga muri twebwe babyize babizi, bashobora kudufasha kubona ico umusaserdoti ashobora kuba ari muri iyo myaka 10, maze tugatangura kwitegura rero ubunyene mu mpande zitandukanye kugira ngo ibanga tujejwe tuze turirangure neza. Nico gituma twahuriye ngaha mu Rusero uyu munsi, kandi tukaba duhimbagwa no kubona ko abakristo babona ko abasaserdoti baje iwabo, ivyo babona gake bikaba ari n'uburyo bwo gukomeza abakristo bakumva yuko nabo tusangiye umuryango w'Eklezia. Amakuru ya Radio Maria Burundi. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya gatandatu ruheshi niho isamirizi y'umuvyeyi Bikira Maria yugururira imiryango abakunzi bayo ku civugo dufashanye na Bikira Maria mu gushira bose akamwemwe ka Bikira Maria. Kabaye akaryo ko guhezagira agasengero n'intumwa y'umwepiskopi wa diocese nkuru ya Bujumbura, Patiri Geraze Mugero w'Imana, akaba ari nawe yahereje inkuka y'imisa ari kumwe na Patiri Desire Bireha, umwibutsamana wa Radio Maria Burundi. Mu nsiguro y'ijambo ry'Imana, Patiri Geraze yibukije abaraho ko isamirizi ifasha abatari bake mu butumwa ishikiriza. Kwama twumvise benshi bashingira intahe ako kanyamuneza kabuzura kubera ukumviriza Radio Maria, haba aha mu Burundi no mu bindi bihugu. Banyokuru bo n'aba
n'abandi bageze mu zabukuru, ku bari ku misego bagwariye mu mazu canke mu bitaro, ku bari mu mabohero, nitworonka uko tubivuga. Turabona neza ko radiyo Mariya Burundi ibandanya ubutumwa bwa Bikira Mariya iri kumwe nawe. Patiri Desire Bireha yarashimiye umwepiskopi yarungitse intumwa, yongera arerekana abagize ibiro nshingwabikorwa vy'ishirahamwe rya Radio Mariya Burundi. Umushingantahe Kagimbi Laurent arongoye iryo shirahamwe akongera akariserukira imbere y'amategeko, yasavye abakunzi ba Radio Mariya gusenga, gukwiza hose ijambo ry'Imana no gutanga akanyamuneza ka Bikira Mariya. Mwegeranye abantu basenge n'umutima wose, abari mu nzira bibahinduke bagaruke ku muvyeyi, kuko iri jambo ryo gusohoka si ryo guterereza gusa, ni jambo ryo gukwiza hose ijambo ry'Imana, ryo gutanga akanyamuneza ka Bikira Mariya. Egereza rero hafi ijambo ry'Umwana w'Imana, negereze hafi cane cane ijambo ry'Imana, nako kamwemwe ka Bikira Mariya musasakaza amahoro aho mubayemwe. Maze rero iyo ngemu ya Bikira Mariya izova kuri ako kanyamuneza kazoba kakwiragiye. Kwa gatandatu igenekerezo rya gatandatu ruheshi, ku nshuro ya mbere Paruwase Kiganda yarakiriye indagano z'abanyamuhari bo mu muhari Korping. Inkuru na Timote Ndayikengurukiye. Ubwo n'ururirimbo ruhayagiza Patiri Korping, abanwanyi 19 bari muri uwo muhari muri Paruwase Kiganda bagindagano ku nshuro ya mbere. Hari kuri wa gatandatu igenekerezo rya gatandatu ruheshi. Ibirori byatangujwe n'inkoka ya misa yatangwa igihe cy'isaha 5 irongowe na Patiri Joseph Namagiro, asanzwe ari padiri mukuru wa Paruwase Mucunguzi yo muri diocese nkuru ya Gitega, akaba ari nawe umwibutsamana w'uwo muhari mu Burundi. Yari yaje aherekejwe n'umushingantahe Dismas Ntamvukiye, akaba n'umukuru w'uwo muhari mu Burundi. Abo bagize indagano bazigize kubiri, bamwe bagize indagano z'urwego nyobozi, abandi bagira indagano zisanzwe. Inyuma y'ibirori twaregereye umushingantahe Dismas Ntamvukiye aratubwira Patiri Korping uwo ari we n'intumbero nyamukuru yatumye ashinga uwo muhari. Tumutega amatwi. Korping Adolphe n'umusaserdoti yabaye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 813, yitaba Imana mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 865. Niwe yatanguje rero uyu muhari mwumva wahavuye umwitirirwa Korping. Patiri Adolphe Korping ni umuntu yakuze agowe cyane kubera ubukene abavyeyi bari bafise. Adolphe yarize amashuri mato mato, ayahejeje biramwankira ko bandanya yisumbuye, acamara imyaka 10 yose akora umwuga wo kubarira ibirato kugira ngo azosubure kuronka amafaranga y'ishuri. Hanyuma asubiye ku ishuri yahavuye rero acashima kuja kwihebera Imana. Amaze kuba umusaserdoti niho agiye gukora mu gisagara ci Cologne, yahuriraho n'urwaruka rutagira iyo ruja niyo ruva. Hari hatanguye iburaya ibintu byo kugwiza amahinguriro, amafaranga araba menshi, rwaruka ruraza mu bisagara niko mugaba akabona guma rusanzaye, rwarataye ivy'Imana. Hanyuma hava arashima rero yuko yogwegera, aragwegeranya, aratangura kuzarabigisha ingene bo kwitunganya, arabigisha ingene bo gukora imyuga, arabafasha gushikaho bahava bagira nk'umuryango. Muri ivyo birori n'urongoye imihari yose muri Paruwase Kiganda yarakeje Korping, yongera bemerera ko bashize icese mu rutonde rw'imihari n'imigwi irangura ubutumwa muri iyo paruwase. Ku izina rya komite irongoye imihari n'imigwi turabakeje cyane, turabakiriye. Twari twarumvise yuko umuhari wanyu Patiri mukuru yari yarawemereye, umuhari wanyu twaciye tuwandika icese mu yindi mihari 15 twari dusanzwe dufise tugira 16. Bamwe mu bari baje kugira indagano twayaze baratubwiye uko biyumva kuba bagize indagano, kandi benshi muri bo bari bashaje. Tubumvirize. Nabonye hari inyigisho zitomoye zubaka zivyura mu mutima wanje umuco, nkumva neza yuko no muri kirabene wacu. Nashimye kwijambo rero wa Korping ugira ubirikirane kandi nanje nigishe abantu ivyo umupatiri Adolphe Korping yaciyemwo yakoze. Tubamenyeshe ko mu bagize indagano muri uwo muhari harimwo mutamakaza arenze imyaka 85 n'abandi batari bake bakaba barinze imyaka 60. Uwo muhari wa Korping ukaba ufise icivugo senga kora iga. Tubamenyeshe kandi ko kuri wa gatanu igenekerezo rya gatanu ruheshi no kwishure ryisumbuye Lycée Kiganda abanyeshure barenga 32 bari mu mihari 8 bagize indagano, harimwo abaregio Maria 4 bari bagize indagano ku nshuro ya mbere kuri iryo shure. Kabaye kandi n'akaryo ko gusozera umwaka w'ubutumwa kuri iryo shure. Muri Paruwase Kiganda, Timote Ndayikengurukiye,
Sedicom. Amakuru ya Yubire. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya gatandatu ruheshi uyu mwaka ishure ryisumbuye ryitiriwe umuryango Mweranda ryo mu Kinama Lycée Sainte Famille riri kumwe n'ishure shingiro Ecofo Kinama ya gatatu. Ayo mashure yaruguruye umwaka wa Yubire y'imyaka 25 amaze avutse. Inkuru ya Alexis Niyonzima. Ayo mashure yavukiye rimwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 996. Ibirori vyatangujwe n'inkuka ya misa yabereye mu isengero rya Paroisse Kinama yaherejwe na Patiri Edi Kwizera asanzwe ajejwe amashuri ya Ecclesia muri diocese nkuru ya Bujumbura. Mu nyigisho z'uwo munsi Patiri Edi Kwizera yarerekanye bimwe mu biranga umwaka w'Iyubire. Ni umwaka mweranda, umwaka wo kuzirikana kwibanga tujejwe mu mashuri yacu, umwaka w'ikigongo c'umukama no gusubiza hamwe. Ibirori vyabandanirije mu kigo ca Lycée Sainte Famille Kinama ahavugiwe amajambo y'uwo munsi. Mu ijambo ryiwe umuyobozi wa Lycée Sainte Famille Mushingantahe Niyonzima Alexis kw'izina ry'ayo mashuri abiri yarahaye ikaze abaraho yongera arabashimira ku kungene bashigikira ayo mashuri. Yarerekanye ibikorwa bifuza kurangura muri umwaka w'Iyubire: kubaka inzu y'amanama, kubaka ibirasi bitatu mu ntumbero yo gushigikira no gushira igice ca kane kw'ishure nshingiro ya Kinama ya gatatu. Agatera kamo abagira neza gufasha mu irangurwa ry'iyo migambi. Mu majambo yagiye arashikirizwa n'abaraho uhereye kuserukira abavyeyi, kuserukira abize kuri ayo mashure bose barakenguruka ku ndero itangwa kuri ayo mashuri abiri, bagatera intege ubuyobozi ngo bukomere ku muheto burerere Uburundi na Ecclesia. Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'indero n'inyigisho z'imyuga Mushingantahe Burikukiye Menegilde niwe yari yaserukiye ubushikiranganji bw'indero muri ivyo birori. Nawe arakeza ayo mashuri abiri akongera agakeza Lycée Sainte Famille ku mwimbu mwiza uboneka mu bibazo vya leta. Yaremeye kandi ko agiye gufasha ngo haboneke umwigisha iryo shure rikeneye. Mwomenya ko ivyo birori vyo kugurura umwaka w'Iyubire vyari vyitabwe kandi n'abasaserdoti bize kuri ayo mashure: Patiri Olivier Ndayisaba, Patiri Ezekiel Bashingwa bashigikiwe na Patiri Dieudonné Ntamavukiro. Bose bakaba imvukira za Paroisse yitiriwe umuryango Mweranda yo mu Kinama. Amakuru twabateguriye akaba ari ngaha arangiriye. Tukaba dushimira mwebwe mwese mafasha akanya ko kuyatega abiri, tugashimira abagenzi bacu badufashije kuyatorokanya. Odrade Kaze ndi kumwe na Alice Nirambe, nitwe twayeko turabashikiriza. Tukaba tubipfurije kururanirwa mu byanyu byose.